alo amahoro mbega kubera ikinda kwandikira ntunyishure jewe cyane bazango ni babandi bamwe mu ijabo urabona bamwe bisongo ya sangunana umviriza sina kumenye umviriza mbarira ico ukeneye kugira hanyuma president wacu afise kumwene muze mu birawe niye karavuga ijambo afise kumwene ati genda babwira iki gihugu ushobora kubona umuntu ukamenya ngo mego yara arafise kumwene yakserera tudenko amashimeje kuri president arabanza akagira gahoro muri slow ariko abantu ifoko ibintu bihinduka tukagira gutya hanyuma nkubu nagiye nsanga abantu bose sasa rero acankorerako umamejere kumwinyora nyene umbereza sinakumenye ushatse kuvuga yuko abene gihugu bose bafite iyo nimero wari wenyine utayivuze ni zanumba yakusaniye mwiboka 100 metre madame ngo ninde nushobora kuvuga mu izina ariko arakumva abana ndagurusuku dufise umuyaye yitwa Sonia namushiye kuku ngo papa eno sava madame Gitenge ngo mu president wa groupe nuwahe bakwitira president wa groupe jamvyuro sachenda naguruka mukinanira ku bantu bazi nta connection hari nanka yuko bimucikirako Isaac TV umukomedian akunzwe cyane mu gihugu cyacu Burundi akaba ari umartiste adasanzwe kandi ariko akora imigambi idasanzwe twakire Mutimba oya iyo nduru si ya Mutima sibyo rimwe kabiri gatatu Mutimba DJ, stop. Yeah. Et micro, il y a ma écho. Il faut changer ça. Quand le micro, tu regardes Christo, induru nyinshi ni y'abakobwa. Abakobwa ndabisavye. Nujya wenyine arandemeye. None mwebwe mugomba ngume ngira pya la nyasi. Aro uri mawe. None n'abagabo mwacitse bamawe. Muca muri iri ntwari. Mumeze gute? Hama rero imikro irimo amayeko. Iri ya eko. Rero Yesu nza kuvuga byinshi uyu munsi. Sinza kuvuga byinshi. Kera ubone bari telefone abasha. Ubone bari telefone. Aba mucuti. Ndakumva uri mucuti. Ishati yawe ndayikuha sindatangura. Atisati ya wenda yikuwa. Je te donnerai tos chemise. None umuntu mwavuganye mugapangana atishati ndayitwara mu giteramo cya Kigingi. Je vous donnerai 2000 pour l'autre sujet. Est-ce que c'est ma choix? None mwavuganye quand tu parlais avec une fille pour faire l'autre la nyasi ukachugenda ukabura urufunguruzo c'est toi ma choix ou c'est toi ma choix? C'est pas ma choix. Quand je cherche le clé, mais le clé je ne vois pas, c'est ma choix. Ça va être à moi yanje. C'est le clé qui est disparu devant de nous. Alors rero kera washobora kurondera umukobwa mwiza
imyaka 3 taramutora. Munyumvirize ibintu byo gutwenga manze mu bireke, ariko uyu munsi aho uca hose ubona abana beza. Murazi impamvu abamarayika barahinduye iforoma. Mu bihugu byo hanze utahinda umukobwa akaza kukubwira yuko afise inda y'iwawe, ikintu cya mbere na mbere ukora umugwa mu nda, qui est enceinte, tu peux m'embrasser. Mugabino umuhungu uzindutse mu gatondo ukambwira ati ndafise inda yawe, bavuze yuko nasubira muhira. Umuhungu atangura kuyishofa, yishyira so cyakora bivuganye ivyo, narakubwiye utashe tidonera pour l'autre. Ariko nga mu Burundi biratandukanye cyane, sivyo none? Nagomba nabwiza ukuri, ubuzima bwarigeze kumbubita, ndicara ahantu ndavuga ati mana urambona cyane bashize kisashe ya feye. Ubuzima bwarangubise, ndaja muri Kongo kugira stage yo koza ibiziga muri morgue. Ariko niko nakora akazi, nariko mbonana n'abantu b'abakambwe. Tuvuze abakambwe n'abantu mukoza ibiziga muri morgue bamanza bakihihoro. Ariko jewe nitangura natanguye n'ibisige. Aro uri mawe cyangwa uri papa uri dawe. Rero umunsi umwe asanambia ati we dogo, haiwezekani wewe ukore hii dili haujatumia kinywaji. Basa bantu inzoga, bama inzoga basa bantu wana muri morgue baranyereka ati we petit kosha wi. Yaraka ndiko ndamwoza nagiye fise numva meze neza cyana kogota ati we petit konda kote urikuraza n'uburofa tuzo kuguru akande bati we petit yarafuye nikimuka arauje n'ubwotsa. Aro uri mawe. J'ai déjà vu, il y a les personnes devant pour il faut ne pas crier ici, n'est-ce pas? J'aimerais dire il y a des mamans ici. Allô? Et quand nous t'avons c'est que non. Mutana tora micro nawe umanzi mwenzi. Oya, je pose la question. Quand je pose la question, est-ce que c'est ma choix? C'est toi qui peux débrouiller devant le public. Monsieur, l'ange mwenza nisha. Agomanyera nyina muchuti. Iyi shati nalikose 2000. Sivyo none? Ewa mgenzi yambaye itiroli twa estoma. So, sorry, ni boni. Joa mo kitu kwa mnakwasi. Umuvuga ngo ni boni. Kudashika kuri beba bibi gobe rera lele kegaji gote. Umeze mute? Nagoma ndabwiza ukuri. Niba mubona uyu munsi isukuri. Ça coûte cher. Quand on parle ça coûte cher. Imiceri yo mikirindo nariye imaze amezi 3 muri freezer. Ariko abakobwa baragwiriye mwino konseye. Kweri kabakobwa umuhungu amuhevye acanegera Imana cyane agatangura kuririmba uzana bamubaza mbega nuraronka umugabo. Umugabo wanje ni Yesu. Atene ibintu byinshi nk'umukobwa twahuye cyangwa mu nda ngo Yesu we ngo abyibushe mazone cendi Yesu cendi mutima. Allô? Société ici à Canovera, Moraïs. Tu connais la société la terre de... Tu connais? Non. Tu es le Congolais? Heureusement, je vais dire que... Rero. Est-ce que je peux continuer?
Est-ce que tout le monde applaudit ça? Amashiawe, alima marotare. Quand on parle applaudissant, c'est déjà fait comme ça. Muganda, niho nagiye nishika mu Buganda, nibaza utwarete za mu Buganda nico kimwe n'izino. Mu Buganda twarete zaho navyo kwicara umeruko. Mugabo niba wari imikembe mw'ijoro urari, tu seras prêt, c'est pas très loin. Dans 2 minutes, tu as gikorokana muri poitrine les enfants. Mais tu fais comme ça, ni wewe nyene utari ya mavuka ni pyapyaka. Allô? Umeze gute? Umeze gute? Tena hizo. Oya, mbega ni wewe mwana kukumumanga. Namushaki. C'est envie quoi? Yo, murakoze cyane. Oya. Ayo mashi muriko murampinda. Sishobora kwambara ikirato 0 cm mugakoma amashami ziko y'igiciro. Il faut applaudir. Applaudissez alors. Lewa mugabo rero, merci beaucoup. À chanter. Ça? Murakoze rero. None Marite na Maria abwira Yesu iyo uza kuba ngaha musaza wacu Lazaro yari gufa. In English, if he was here, our brother Lazarus is not die. Manaye aya ndaba tawuru mu bijyanyu tawu kanone DJ, oya, mofe, niba ari giturira ujako minota. Umudayimoni wagasuzuguro namuraje muri beseri. Rero ngani wana ni rano. Murakoze cyane. Umusore wanje yicaye muri VIP promosi. Nakukuye mu Kanyosha mwana wa mama. Suya DJ utinda utatabukwe abona yuko je nakukuye mu Kanyosha. Obeda nasabye mu mwana bashwe cyane sije basabye kana. Dansabye. Ndio cyane ari muri yabiye mbone ukuri kuzana ifirimbe abanyamusaga nitugotwa. Abanyamusaga intambara ni ahera tubara. Ariko mwikomera bashwe cyane murabere umusane nzendabira vrema. Ariko amahera n'icyo narinda akeneye ngira ubugeni. Uri beshi sana. Najua hari umugenzi ngaha aguma mbipa ngo ndi muri VIP nakubonye kuri muri VIP. Ya ndahera hembereze. Ngira mugenzi ati ibintu bigiye gukomera cyane. Ngira mugenzi ati ibintu bikomeye cyane.
abakizwa mwabagabiye ubugira kabiri. Hari abakizwa bishima, hari n'abakizwa bafite inzigo. Haleluya, haleluya. Abakizwa bishima n'abantu nyene bo mu eglise baririmba izina rimwe mugakaririmba umwanya munini iyo Joshua Akarima Joshua mugabo ateza kuduga amanuka. Abo n'abakizwa bishima. Haleluya. Hanyuma kandi hano bakizwa n'abandi bakizwa bishima basaba baririmba indirimbo murasanzwe muyizi. Iyo ndirimbo nayo si yindi ya yindi mona mijezi urayizi uriko musomagura muri wa célibataire muraka mona mijezi papa et maman toute ma famille serait pour la vie bisous hengo moi none VIP mwe mwarose itike y'indege gute mutazi mwa ariko rero abona bakizwa bishima abakizwa bafite inzigo nabo baja kuririmba ngo tuzorangurura tugenda ituzobayitana urashaka mureke murabe tudahurirayo muragahezagirwa haleluya DJ shira mushira hala Madride nibana kuna Madride nibane Forse Dice, gato. Nakunda abajournaliste sportif. Niyo abantu bambere bashobora gukora induru y'igitsina kitarajayo. Nuko rero Barca we Empoli toi. Imana imbabarire mugakuja muri VIP ukaguma uko induru gutya Empoli. Wari bwagere kuri yasengana imiyo. Twagiye kuba nabi kandi Jean Marie nawe nyene Jean Marie twere abanyamusaga mu yatrafisa akantu gahora kadukorera ko cyane je narigeze kuba ndi umuservateur imyaka myinshi gutindaho no mu emoji ya kurondera umutima ndawura njamuri tujya dutweza nkawura njamuma mu mikro nkawura njamu mitima nkawura nagiye kwitora mu gihugu inyuma ya Zimbabwe utinda urazi uri kurataraga uri kumusaga imisi yose ubiri uvuga joteme hamariho umuntu aca avuga ngo sombi yarara haleluya ariko nabwira yuko rero nkunda abajournaliste sportif abajournaliste sportif ni abantu bambere bavuga ngo go wapi none bari turakomera iki induru kandi ari wapi vraiment amashuri cyane kameme nambaye neza kurongora ni byiza amasheza nkomera amashitsi mu maburizi munsi kurongora ni byiza muga wundi mwanya si byiza jamara yose membwe yashiye ambwira ngo guri muzo shasha c'est pas bien egira gutya bakubonesha ri wanje gira gutya yashi yicara inyuma nago nawe ni mugufi gamande acha nabyo size yanje Nakunda rero abadiaspora mwakomera amashikame mu buzima bwarahindutse usigaye muzana amadolari tukayajya cyane byiza cyane ariko ushaka kubona ko ubuzima bwahindutse uzorabe umuririmbyi yitwa Satbi ni umuririmbyi wa mbere usigaye yo kuririmba hanyuma niya aravyemanga indirimbo yiwe ya mbere yavuze ati ivuka ryanje sizi ko ari insanganya urumva ni energy akoresha ni insanganya nyene birumvikana ko yakuriye mu Kanyosha yavukiye mu Kanyosha Satbi rero ashagira ikibazo akunda umwana wo muri ville kandi yavukiye Imana yabona mwibara acakunda n'umwana wo mwivire umwana wo mwivire nawe rero oya nashaka kuraba ari abantu basa nka twebwe vuga icyo gituma rero Satbi yamaze kumwana yaciye aja muri studio ashagira ngo reka kunyicira blague wewe yitwa DJ Zenobino niwo muntu nayivugenga muri Kigingi Sama niwo muntu ngira nsigire ikibutura kugira ngo barabe ko yomba mu busirabateye Satbi rero yagize ico kibazo hanyuma akunda umukobwa amwangira ashaja muri studio avuga ngo afise amanyamba atagira uko angana
asomanya makubera wavukiye ariko ubu rero inoti yarabonetse kandi bimeze neza cyane urabyumva neza yuko yaciye ngo je vais bien amashyiga cyane kuri frère ibintu nimba wajuborewe umviriza nimusore ko muyizo ndavuga bene Muraba musigira ikibutura cyane bibaraba ndamukureyo sije namuhaye akazi urabona sije namuhaye akazi DJ Paulin muri nondwi jenzogira mariage 24 muri nondwi barako bagira virement bancaire Paulin amashuri cyane kuri Paulin virement Paulin yicaye n'umuntu witwa Bango jewe rero singiye kwiyiba nk'aba muhungu hariya yaraye apfiriye ku rugamba jewe ngiye kugira ngo mwaramumenye abantu binjiye ku buntu turi kumwe cyamaze gucangatiranya nitumenye abarishe n'abatarishe abo tuzi n'aba ngaha gusa ariko hano hantu turi muri mese mwibuke ko turi mu basirikare yatumiye Kigingi abaririmbyi mugabo umuririmbyi atazopfa aje guperforminga ngaha n'umwe umuririmbyi yitwa Double J yarigeze kuza ngaha aje bamusohoye atawuri imbere n'inyuma yagiye kuririmba ngo hahiye werega turahaturiye koronera atwara ngaha mwiki acavuga Double J ati twese twagiye hahiye ntiyamenya yuko koronera yaciye mu bantu tumwihenda avuga ngo mwiki arabura n'umwatera iyo nari muramuzi turayizi ko mutaririmba awe hahiye koronel negative mwaje kwaturira amashuri sharika wewe negative bamwe tubananye cyane tuhagarike tubananye ibande bageho tubire gucya kawe pepe ya Yesu muri benshi sana kera bavuga ngo umuntu agiragire mariage baramusezera je namwe nakaranseze mutazoza kunsezera namaze kurushikamo kushigira gucya wewe agize nk'abakobwa ngaha igitoro cyarabuze kandi nivyo ariko abakobwa bava ngaha mu gasekebuye abantu bava mu gasekebuye ndabasabye ajya amafere muyareke hari umukobwa yansabye rifite mu gasekebuye nibaza ko arandamukije ariko ukuntu bagira gutya ukamenya kuramukije acara lefera ngo kubera ko umusize sinagusize wari hehe ngo cyo mwe nakugire gutya tinagira urandamukije reka amafere rero igitoro cyarakenye ariko ninavuye Canada ngaha ukora muri Brand we turazina wajewe tia 2 miliyoni zikubomba finalma Brarudi Bankobu namuna vuye Canada ngaha Robot Samaritain utwara abana muri Italy ninavuye muri Canada ngaha Ede mwicaye imbere gutyo Canada nkaba nakubonye ku bitoro kwe finarumba amadorari mwazaye na shaka wa mari je nagira nakugabire rero nagwaye 40 litres z'igitoro amashi igitoro kiragoye bagenda n'amaguru 40 litres z'igitoro ariko ahantu uzobona station badatonze uzoshumugira ndazigura amakanu kazohabona uzoshumugira kuko naje ndamerewe nawe tuwananye canke duhagarike hahiye baradusohora abanebana badusohora reka rero nangize kugira ngo nsigira abantu sibyo nangize cyane bananye Haleluya hari abapasitori bari muri kino kibanza ni bande basengera kwa dadi ni bande basengera kwa Evra ni bande basengera kwa Kevin
Yesu agira neza uborewe. Numvise n'ingene avuga araborewe ngo Yesu agira neza. Ariko nakunda abapastori iyo badafise ibintu basigura basubiramo bya bindi nyene bariko barasoma mu ijambo ry'Imana. Haleluya, gira amen kugira nabereke. Haleluya, haleluya. Amugiye pastori atafise vyinshi asigura. Haleluya, amen zanyu kugira biryohe wana. Haleluya. Muri Yohani ikigabane cya 3 umurongo wa 16 bavuga gute? Acaho mikro umuntu akavuga ati kubw'urukundo Imana yakunze abari mu isi rwatumye hagarika kubw'iki kubw'urukundo wagize iki? No, sigura ureke gusura mu byo waje kuvuga. Pastori, mubakomera amashyi menshi na pastori. Basigana nyinshi zidasanzwe, hari n'ingabirano nkunda cyane kwa pastori. Muraza ko niyo pastori afise umugore mwiza n'igihe afise umugore mubi. Uramubibona? Haleluya, amen ya. Ari mugiye pastori afise umugore mwiza. Haleluya. 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 Nuko imbere ko twinjira mu ijambo ry'Imana, nagomba ansabe madamu wanje abyaguruke nibibondo Imana yatugamiye abyaguruke. Madamu baramutse agacaguruka, si wowe mugabo madamu ari yari. Madamu abyaguruke aca baramutsa kandi acihaguruka. Yari bragesheje ego biryoshe uko nyene arazi gucasha intererano. Nari navuga ati ndaguhaguruka icyo ushaka. Aramubwira pastor afise umugore mwiza. Ariko pastor atafise umugore mwiza agati haleluya. Amen ya. Haleluya. Haleluya. Nuko umwanya ugiriye nari kubereka madamu wanje. Ariko reka twije mu ijambo ry'Imana neza. Umwanya ntugiye ufise madamu mubi. Tubana nyinshi duhagarike. Tuendelee. Alikambira ngo bice. So madamu ari mu diaspora nakunda jewe mu bintu byose bavuze ku bakomedien yuko ari abakomedien bagize mariage hanyuma après amezi 3 baca barabyara baribaruka nka Ruby sinshobora kumuvugira ngaha ngo sinakuvuze mon frère. Jewe n'umukomedien wa mbere agize mariage ibintu byanje bitonze neza. Mumwamira amashimwe cyane. Abamushatse mu nterere kugira ngende twagiye uranse uvuze sishaka kukumva iyo madame shaka kukumva. Nuko rero ndabashimiye cyane, Imana bayizagiriye mwakoze kuza mukanya turabonanye. Ariko DJ Real Madrid ko kibadakundana bo umwe abayipanza ameze gutya acha natani uwe hapa ni kuua uwe nawe kuri pembeni ameze gutya ngo chawe atanabihiri uwe bakomera amashi bagire batwici hanyuma ariko mu gutaha nababwiye ko mugenda gutya mu ijoro nta baroraje bahari mugende neza mushika amahoro. Ariko a force de voyager birashika ko mamashi gato a force de voyager hari ngenda hari ngakubita 1 mois et demi hagaruka. Ariko hari ibintu bimbako nkumva ndavuga nti ndashitse ibujumbura muhira amari muhira uramaze guhura abaroraje ukumwene batworganiza umuroraje aragusinyira gutya aha ibarabara ringa iyo ushatse kumucika ikintu cyambere akora aja mu ibarabara ndarifise ubu asigaye ariho langage yabo. Amashimwe kuri wa shefu
pe sigari imvugo ariko rero hakabaho abigira abashefu babandi bashaka kwerekana ati effort kandi bajya genda bemera cyane bamwe dufata akavuga ati ndakwandikira amashimeshi kuri bo akaba rero n'abandi hari umwe yirabura nawe nzi izina ariko mwese muramuzi muca muri vile bace bamumenya uramuzi aguhagaritse gutya agira gutya ngo nta kintu nakimenye nde iwawe ngo izuba riratwishe sasa aforce kuba muri ibyo bintu dusigaye dukunda umwe wa uriye gukunda wawe ndetse naciye mu ikosa reka bamane allo mufise ubwoba byari bya zamani perezida aheruka kuminka amashi menshi cyane tuyaga duhanura tuyaga duhanura rero nkahaye ntubona ngaha urana abo bantu bose bari ngaha muriko muratwenga ngo sifre usanzwe akora ibyo gutwenza akaba ari ikigenge akaba yahagarizwe n'abajeje umutekano ku zijyaye n'idoze benshi bariko bavuga ngo je narayibona ko kazofunga je narayibona nagaruka kabuga karagenda kavuga ibintu imbere y'abantu 4,000 kandi bikibaza ikikaje ndabizi ariko byocamwo abantu bose bavuga ngo hewe ngo twararyohewe kwa kigi allo imana yonyene turi kumwe na mustanteri wa Mukaza nta ngorane nimwe niwe yateye iteka bino birere amashimeshi kuri mustanteri ba mustanteri bacu abantu bahora basaba ijambo muri imisi yahera president yarabahinduriye ubu wose umusabira ijambo kumukubuza muzi kugira mbarira shabara president nawo mbarira ushaka iki bijya tijya parcelle president inyuma shambarira tuzobigira mu ndwi zasha turahwereye bose batameze gutya president wacu ameze gutya ngo kora afa bahora bazameze gutya ego ndi admicom Mukaza muha president cyabwira ati ndababone mwese muri effort hanyuma rero kibabaje baca bakoresha kubera umukuru w'igihugu akunda imikuzo yo hasi gasongo muta buyenzi bisedirake amaji kuri president wacu kugira ntiba je namukunda president reka nabatera iswara ngire mvuge ibintu byanshikiye kandi nibaza yuko atangorana jewe naciye muri Kazoza FM muri Kazoza FM iyo radio iratumira president de la Republique araza hanyuma warasanzwe twari iyo radio arambira ati kigingi ico gene mvuye muri hanze ati uraza kuza ubaza ikibazo kimwe kijanye n'abartiste hanyuma rero ugeze imbere ya president ubaza ikibazo kirimo voilà ndamuzana Mr. President come on man none ntiyavuze ko ari umujamo namuteni je te vois come on man ndamaze ikibazo aragikunda aje kwikunda aje avuga ati okay aranyishura biraryoha bigenda neza jewe ndataha ariko acasaba numero abantu bajejwe iyo radio c'était un après-midi mwibuke ubushuhe buri mu kinanira abantu baba muri site no kuvuga mu kuryama madame nagakwembe jewe ntabyo novugira ngaho akayaga kamwe urugurura ubushuhe uzigo imagine toi president agutelefonye uri mwibuka hanyuma je kubera nakora ku radio hari abantu bakunda kuntelefonesha inimero nyene zijyaye z'abashefu ariko atari abashefu kubera je n'amandonka amanimero abantu bantelefona bavuga ngo samunani z'ijoro aro we kigi anoza mwijabe tugasangira isongo bon imana imbabarire jewe après midi on avait un événement ya wa mu Nigeria haje bane raziuka Darudiere yateguye événement nga jendi madame ajyamye gutya
hamurazi ko majyame kubera aya mamatera murabizi histoire ya mamatera urumva madame kote yiwe imeze uko aya manandi kote yiwe imeze uko iyo nsabye bizu mva ku gitanga nkazunguruka kuduga uwo musozi meshe zami college ni petit mama yake agira effort naye agira effort gutya ayo mamatera feke haraza ka histoire uburendu sigaye tuzana igipeti kibanza kagira gutya balansoire aguyiwawe shira aguyiwawe sasa jena kubiswa pere gutya ndayifashe gutya 60 nuze yari yakera pani inshaje ubitire turo 15 yashu ni apa na apa alo na mahoro mbega kubera ikinda kwandikira ntonyishure jewe cyane bazango ni babandi bamwe mu ijabe urabona bamwe bisongo ya samunani umviriza sina kumenye umviriza mbarira ico ukeneye kugira hanyuma president wacu afise kungene muze mu birawe ni karavuga ijambo afise kungene ati genda babwiye iki gihugu ushobora kubona umuntu ubukamengo mego yara arafise kungene yakserera tudenko amashimeje kuri president arabanza akagira gahoro muri slow ariko abantu ifoko ibintu bihinduka tukagira gutya hanyuma nkubu nagiye nsanga abantu bose sasa rero acha ngorerako umamejere kumwinyoro nyene umvereza sinakumenye ushatse kuvuga yuko abene gihugu bose bafite iyo nimero wari wenyine utayivuze ni zanumba yaksaniye wiboka 100 metre madame ngo ninde nushobora kuvuga mu izina ariko arakumva abana ndagurusuku dufise umuyayi yitwa Sonia namushire kuku ngo papa eno sava madame Gitenge ngo mu president wa groupe nuwahe shakwitira president wa groupe jamvyuro sachenda ndaguruka mukinanira ku bantu bazi nta connection hari nanga yuko bimucikirako ndakubiza kuri muri omwe nemeze gutya ego yasire name agarabo ego done namahoro ego namahoro hari rero iyo ufise appel ikomeye cyane meshes amis tumuze mu yari none ndabibona ku bavyeyi bakera bakara tukija kuri kiriri bar zamani kubahaza amageneration y'ubu nabo bazi hari abajene bakera hari abanyene kiriri bar abantu bakubitiye ubulevi abaleviti zamani kiribana abantu wihebe nawe urongogwe ameze kiribana ni ya zamani sasa nawe mbona abavye batelefona abana kubera ubwo umwana afite ubwoba se twicaye kuri duhagaze kuri control tumeze gutya agakora telefone gutya uyu nawe ninde allo ariko narinje pata muzi ya control jewe nari naguruse igikwembe ndacambaye kumwe kwa mama madame afashe gutya narumva ko ari president kumvuze kuri ariko nagenda muumva no fata un paysan maronnette aho mukinani yo kwiyumvira yuko ari mutanga chef de quartier urabona kumwina ngana acha fata kuboko gutya ngo none ngo mushire neza ego no kuri ibintu mukora mubandanye mubikora neza ni ibintu byiza cyane
hari akantu mutazi, iyo kubera ufise ubwoba bw'umuntu w'umutegetsi umenga arakubona, umengo niwo mwitaba gutya, niwo mwitaba normale nk'uko we nitaba muri genre style ego ico uvuze n'ico oya gutya n'isura we umeze gutya ego ico sa byo ego hari akantu rero kashaka kugora aho kumva crampe ngaha murabona kubera kuwe ego 16 minutes apotize twaraganiye iby'indero yanyu, twaraganiriye ukungene inyifato mbi, twaravuganye ibyo by'amasaporo, twarabona twashiye tubikemura twavuze ibintu byinshi antuka vraiment ugwaruka turufise mu minute tubafise mu minute ego amashimeshi kuri president wacu cyone nagira indangirize nga twakire ndabiza abinyuma barabishaka mwe nabyo mushaka ariko abinyuma umwanya time aya ani muri mesi yama VIP hariya ndavuga yama VIP hariya amwe ya white hariya higa warishe de sambal bombe uzabaze niyo ama VIP twe tutarigera tujamwe mumaze kuyabona murabona tugiye Shanike aba MC barazi kungena aba MC mu Burundi banyohera ariko hajya ukugaburira kuganza dusubire tumukomera amashi yinde reka tugeze ngaha ivyo muzobikate nimushishaka ariko ndabivuge ba jewe n'abagenzi ndabandikira nkababwira ni ebana boss none bimeze gute aje bura mon ami dans 2 semaines shoga mes uyu muntu murondera ntibishobora kumuronka kuko telefone yizimije bakorije andi kuvuga mu makode utabyumva ntabyashobora kumva ntabyashobora kumva. Alo ndabashimiye cyane reka ndangize wanyu Isaac TV.